ruguru ngo azi kahise ko Burundi atari Islam biba nukuvuga yuko kahise ko Burundi nganda bahereye mbe nyakubahwa mbere babaze mbega ubu idini ryo bageratanguye ngaha mu Burundi igambere mu wamurizi ni Islam niyo dini ryatanguye mu Burundi bwose yatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana ndwi na mirongo ine na gatandatu. Ubwisilamu bwatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana ndwi na mirongo ine na gatandatu muri zone Rumonge mu Burundi bwose. Kandi komine ya mbere yatanguye kuvuka mu yandi makomine yose y'u Burundi ni komine Rumonge. Ni kuvuga Rumonge ni Durban, ni South Africa mu Burundi bwose. Irafise kahise kanija. Ubwa kabiri idini yatangu yaje après l'Islam yari Katolike yaje ngaha mu Rumonge mu Burundi bwose yatanguriye mu Rumonge mu mwaka uwuhe en 1858 umwaka w'igihumbi kimwe amajana munani na mirongo itanu n'umunani. Faites la différence, ni kuvuga haci imyaka ijana ubwisilamu buraho. Igihe rero haje rero ayo madini haci hatangura indambara la guerre, niyo ngwano ya mbere yatanguye mu Burundi bwose yatanguye mu Rumonge. Ni kuvuga yuko Rumonge yari kwiye guhashirwaho icibutso monima ikubakwa ngaha. Ingwano ya mbere mu Burundi yatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana munani na mirongo itanu n'umunani aho ubukirisu bwinjiye. Haciye haduka ingwano bita la croisade, bace bayisha muri histoire y'u Burundi mu wicenda. Vous vous souvenez de l'Evienne? La croisade, c'est la guerre contre les musulmans et les catholiques. Pour le temps de Burundi, yabaye gute? Abakatolike baje kubaka urushengero impande y'umusigiti w'Abayisilamu ahibanda. Banyuranije hamwe Abayisilamu babati nimwigizeho icyo kintu muje kubaka mucigize kure kandi ku metero amajana 5 barabyana. Babyase baci batana mu bitwe baragwana. Bagwanye baba missionnaire baci baza kubahambira kwa pati bapiye imetero amajana 5 baci bashira abaje kuranguranya izo ngwano y'u Burundi barabiriki bo muri bavuye mu gihugu cya Kongo bamenyeshejwe n'abarozi. Niyo bakibaza kupima basanga imetero amajana 5 zaguye kwa pati mu biriba. Ari nacyo bituma bahari bashize guhimiriza ko hagati y'umusigiti n'urushengero biba mu metero amajana 5. Ariko ngatumva yuko ngaha umusigiti ngaha urushengero ngaha iduru twasaba icyo kintu nacyo nyine uzora mu bitandukanye metero kuko arahari. Kubijanye na n'umurisi nyakwirira kwa Gasore abatanguje les premiers membres fondateurs des partis politiques barabayisilamu yo batanguje. Murabona yuko Abayisilamu bagize uruhara runini cyane no kurondera independence mu gihugu cy'u Burundi. Mugabo ubu Abayisilamu bari nyuma batawe kwarakumiriwe. Twarize mugabo leta yiva kutwitaho itumbize ubuzi dukore. Wagasore bamuvanye mu Busuwisi, Abayisilamu bamuzana direct bamuvanye mu Busuwisi bamuzana ngaha bamushaka mu Rumonge baramuha amategeko ararongora. Umugambo w'Abayisilamu witwa UNARU muri icyo gihe hari imigambo itegeze wari umugambo w'abazungu. UNARU wari umugambo w'Abayisilamu, Association des Natifs de Rumonge, umoja wa wazawa wa Rumonge. Ubu rero Abayisilamu turi nyuma kubera batagomba kutwitaho.
baduhe ubuzi kandi twagize turavye kahise kubona kandi kino kibuga c'umupira ayo mashuri ya officiel Rumonge ya kabiri n'amashuri y'Abayisilamu turasabye ko muzorukomoreze ayo mashuri y'Abayisilamu yatawe n'ababirigi bashikirije Abayisilamu last osibete haya kukaburi n'amatongo y'Abayisilamu batanze mu mwaka 1956 aho umushehe mukuru yahereje amashuri muri Pakistan mu mwaka wa 1956 yari Sheikh Amran yatongo y'abafuye yashirizwa Abayisilamu bene batanze turasabira wese kudukomoreza ikibuga cy'umupira cha Rumonge stade ngabo ni ikibuga cy'Abayisilamu turasabye yuko kudukomoreza n'impapuro zaratakaye mu mwaka wa 1972 byose byazimye kubera ingwano icyo tubasaba muzobishikiriza imbere yuko nta buzima ukeneye kandi muduha muri gihugu cy'u Burundi ahubwo icyo tubasaba n'igisabo nibaheza ino barabara na route R3 Rumonge Bujumbura turasabye muzorihe izina oriye yuko muziriha R3 turasabye yuko muzoriha RN Honorable Karenga Ramazani kuko ni Bujumbura hari amabarabara n'akarorero yahawe amazina y'abarongoye hariyo route Pierre Ngendanumwe hariyo route Avenue Bututsi hariyo Avenue Patrice Lumumba hariyo route Prince wa Gasoro turasabye yuko nido barabara muzoritazire Honorable Karenga Ramazani kandi icyo cyo bisabo muzobufashije murakoze.